Okay. Welcome in this video. This video I want to yes to say you welcome. It's not the word, not the week. It's also important to know to continue to listen. I know that it's like repetitive thing, but I cannot with language. You cannot lie. You cannot lie. You need to repeat every day. Every day. It's not a day. Every day I can joke. I can play with the language. No, you need to repeat. To repeat. It's not easy, but you need to do it. As what we will do is each time the same way, but other word, and after a long way you can listen. Okay, I can listen every video and to understand everything. Is that the goals of that? It's not to plan to put animation and that you look and after you love and after you take it away. No. Now it's take them to sit and to work. Okay, start with the listening of the audio. Ugiye he aya masaha muri iki gitondo? Ngiye gutemberera umugenzi wanje. Ubu ni mu gitondo ni umwanya wo gukora ibikorwa byo muhira. Raba nk'aha hantu ingene hasa. Raba ibyo twakoresheje ejo mu guteka canke amasahani twakoresheje mu gufungura. Aho kubitunganya uriko uvuga ko ugiye gutembera. Ndabikora ngarutse reka ngende sinteba. Ahubwo tora umukubuzo ukubure hama uje kuzana amazi ukorope uhejeje. Uce woza ibikoresho byakoreshejwe mu gikoni. Utegure neza ahantu hose hadateguye. Ni waheza uragenda iyo wari ugiye. Kanatsinda nta muntu ava muhira atagize ico atunganije. Nta kundi reka nyarutse ndabikora. Nyarutsa kuko harakeye. Ego navyumvise. Mwiriwe abo ngaha, mwiriwe n'amahoro. Egome, narinje kubasaba ko mwamfasha mukampa amazi yo kunywa. Nta kibazo, reka ndabazanire. Ariko mbona musa n'abarushe, ingo mube muricara ngaha. Akira, murakoze. Narinyotewe, aha ndi ku rugendo, kandi nja kure. Murakoze no kumpaho nicara, kuko narindushe. None uragwaye? Oya singwaye, urugendo mfise nigo rurerure. Yo mpore, ahubwo reka ndondere utwo ufungura, ndabona uranashonje. Mwoba mukoze. None ubayeho gute? Jewe mbayeho ubuzima bwo kwironderera nkoresheje amaboko. Nukuri nkifise amaguru n'amaboko bikomeye, nzoge nguvu zanje. Numva biteye ikigongo. Ndakuravye, ndabona ko utabayeho neza nkuko ubishaka. Ndakubaze, ubona woguma ngaha tukabana tukaza turafashanya udukorwa two ngaha? Hama nkazoza ndaguhemba udufaranga dukeyi, ariko ukava muri ubwo buzima mbona urimwo. Egome nta kibazo, mwoba mukoze. Sawa, imfungurwa zihiye duce dufungura, ibindi turabandanya tuganira, ariko imbere yuko dufungura ingo ndaguhe amazi wiyuhagire mu kurindira ko imfungurwa ziboneka. Hama dufungure. Ego murakoze. Mbega uriko urakinisha imbugita? Erega ntacingira. Ngomba kwimba akanogo gatoyi ngaha ko gukiniramwo. Oya, ntusubire. Imbugita si yo kwimbisha. Imbugita irafise ivyo ijejwe gukora. None akamaro k'imbugita nakahe? Imbugita ikora mu gikoni, haba mu guhwata canke gukata canke gutema utuntu duto two mu gikoni. Kandi hari n'imbugita umuntu akoresha ku meza mu gihe muriko murafungura ibintu bisaba gukata nk'umukate, ivoka n'ibindi. Rero imbugita hari iyikora mu gikoni n'iyikora ku meza. Rero genda uyibike, iyo n'imbugita ikora mu gikoni. Mbega dufungura ryari? Ahubwo nyene mu gufungura kirazira ko abana bakaraba abakuze batarakaraba. Kandi kirazira guhaguruka abantu bakuze bacicaye batarahaguruka.
nico kimwe nk'uko atamwana aheza gufungura abakuze bataraheza, bisigura ko umwana ntasigira uwukuze, ahubwo uwukuze niwe asigira umwana. Kandi no gukaraba utegerezwa gukaraba n'amaboko yose ugomba ufungure naho uba uhejeje gufungura. Ndavyumvise ko nahora nkora amakosa sinzosubira. Ego, rindira wihanganye ndaguha imfungurwa. Ego. Okay. What I want to start first, I want to start with this dialogue. Because it's not dialogue, it's word of God. Yodita 16. If you can write or look, here is in Kinyarwanda, but what I want to know, to say in this kind of text, there are a lot of words difficult to understand, and also to know. Even some people speaking Kirundi don't understand because there are a lot of words difficult. Is that why what I want to say that is that it's important to have a good basic for you with all lessons, because in the reality it's not so much word. 3 dialogues by week is not. I don't think it's not enough. No, it's enough. It's good. It's necessary if you want to speak with native people, but you need to understand it. It's not the same if you do once a week, 2 weeks, that you do an immersion. In the immersion, you will see that there are too much things to know. Is that why I put attention on that? Let's go with this part about the first dialogue. Is guys asking, where are you going this morning in this hour? Is asked to another people, and he said that he go to take just to work. Another he said, now it's the morning and it's time for work. The thing of the house. It's like to clean, to do everything. And he said, baryo twakoresheje ejo mu guteka canke amasahani twakoresheje mu gufungura. Avuga yuko he said that everything is there and you want to go to work. And he said, I will do it when he came back. You know that this lack of speaking, that we call it garutz. And if you want to say that in Kirundi, if you want to say it by yourself in Kirundi, sometimes you can use translation. But with utilization, we will see that you will say, when I will be back, I will do it. But if you look, here there are no when. Is that why that we call it garutz? I do it, I came. I came. You know that it's like somewhere, if you translate everything, it's very not easy. Is that why it's very important to take formation with us, but it's also important to know that you need to work. After he said it don't said fata umukubozo. He said Torah umukubozo. It's like take the thing to clean. I don't know the name in English. Sometimes it's like that. En français, in French, we said balai, but in English, I don't know. Is that? Let me to know. Words. And after another word, very used
Yes, gutega is very used. Gukoropa. Zana amazi ukorope. Ukoropa is it's not like ukubura. It's like to put water and you clean it and you put use a and this kind of work like ibikoresho byakoreshejwe mu gikoni uteguye neza ahantu hose adateguye ntiwaheza uragenda. If you finish with good, he said, do good all the place that is not good. There are a lot of kind of things that you need to know. But this way of speaking, you need to listen it and to try to do it. Is that why the exercise in the end of the video is very important. In the second audio, we spoke about another person asking for help to take some water to drink. The other said, no problem. I saw that you are Bonamusa Havarushe. It's like I see that you look like a person like tired. And he said, Ingo mube muricharanga. Ingo mube muricharanga. This kind of preposition mube muricharanga. This, if you look translation word by word, you will not understand. It would like something. It was what is that? This kind of element we spoke about this in our formation. Is that why it's a good thing to do it to listen it, and after the rest of the I think it's not difficult if you arrive in this level. You need everything to understand below. And after in the last dialogue, it's about someone asking you are playing with the in boogie time with the knife. It's another word of utilization that is something to know, and he said it's not good. You need to use it in the good utilization. Knife is, if for example, he said mubeta ikora mu gikoni. For example, mu guwata, gukata canke gutema utuntu duto aya majambo na majambo agoye guwata. It's some in English I don't have word. In French I don't have word. Is that why? But it's like to remove when you, for example, when you remove some, you take some potatoes, you remove the thing. There are a word for there are verbs to explain that. If you want to remove, for example, ibitoki, if you have ibitoki, bananas, if you remove to keep the only what is eatable, you will say utonora. There are a lot of verbs that you need to know and difficult. Is that why this video is very important to repair and to ask? We need people asking us question. If you don't have question, is that why you will never know it? Because you keep you all alone. In French, or I don't know if in English they said also, if they said if you go alone, maybe you can go fast. But in Kirundi, if you go alone, you will not go fast. You will go anywhere. You will be lost.
but if you go together, you will see it's very easy. Okay, it's now the last thing to listen, and after also you do the exercise. Okay, we will see in the other video. twumvirije ibi biganiro mbega bitubwira iki, mbega bitwigisha iki? Ibi biganiro tuvyumvamwo ibintu vyinshi bitandukanye, ibintu bibera mu rugo, ibintu bibera muhira, byaba ibibera mu nzu canke ibibera hanze, ariko aho nyene aho tubaye. Twumvise ingene yuko umuntu adakwiye kuva muhira atakintu ashoboye gutunganya, haba mu bijanye n'isuku canke n'ibindi. Twumvise ingene umuntu akwiye kwigenza kugira ngo ibintu vyo muhira vyame bitunganye, vyame bimeze neza. Turumva kandi yuko n'igihe turi muhira birakwiye ko tuganira n'abantu mu gihe turonse abashitsi batugendera, tukabaganiriza, bibaye ngombwa tukamenya n'ibibazo bafise, tubishoboye tukabibafasha nk'uko twavyumvise mu kiganiro kigira kabiri. Nico gituma dukwiye kwama twitaho kandi twitwararika cane cane ibikorwa vyo muhira, kandi tukamenya ingene twakira abashitsi igihe turi muhira, mu kubaha icicaro aho bicara, bishobotse tukanabafungurira, bishobotse tukabaganiriza, tukamenya ivyabo uko bimeze. Ikindi naco twumvise ingene dukwiye kwifata, haba ku ndero yo mu rugo, indero yo muhira, indero yo gufungura, mbega mu gufungura twifata gute, mbega dufungura gute. Ivyo navyo twumvise yuko ari ibintu vyiza, ari ibintu ngirakamaro ku mwana uwo ari we wese, kandi no ku muntu akuze, kubera yuko vyose bidufitiye akamaro twebwe abantu. Nico gituma dukwiye kwama dukurikirana bino biganiro kugira ngo bidufashe tumenye mbega twigenze gute, mbega dukore gute, mbega dukore iki. Kubera yuko ibi biganiro bitwereka ubuzima busanzwe, bitwereka ubuzima bwo muhira aho tubaye, mu kibano, mbega abo tubana, mbega twakira abashitsi gute, mbega twifata gute, dukora ibikorwa vyo muhira gute, mbega tuvyitaho ryari. Ibyo byose ni ibintu biba bikenewe ku muntu uwo ari we wese. Ndabahaye ikaze rero kugira ngo twame turiko turakurikirana bino biganiro, kuko ni ibiganiro ngirakamaro kuri buri muntu wese. Murakoze.